nk'uko abenshi mwagiye mutwandikira mudusaba yuko twobaha ibisobanuro canke twobaha insiguro y'amazina yanyu. Abenshi baratwandikiye twumva ibisabo vyabo. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuvuga kuri bamwe batwandikiye badusaba insobanuro y'amazina yabo. Aha ndavuga insobanuro apana kwa kundi bavuga ico umuntu akunda canke ico yanka, ariko insobanuro bwite y'izina umuntu aba yitwa. Aha nimba hisanzwe uri mushasha ni kuri G4G, kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Kandi nawe nimba ushaka kumenya insobanuro y'izina ryawe, twandikire muri commentaire, turakwishura, tuzogukorera video nawe tukubwira izina ryawe ico risobanura. Aha ntitugiye kuvuga imyitwarire y'umuntu yitwa iryo zina, oya, tugiye gutanga insobanuro y'izina ry'umuntu bwite. Reka dutangure. Izina rya mbere ku muntu yatwandikiye ni izina ry'umuntu yitwa Shadia. Shadia ni izina rikomoka mu Barabu, kandi Shadia bivuga yuko akunda kuba ari umuntu afise umutima mwiza, rimwe na rimwe bigeze mu rukundo ho ngo aratwagwa cane. Iri zina Shadia risobanura umuntu aririmba neza cane, umuntu aririmba neza cane, nico izina risobanura. Iri zina rikaba ryamenyekanye cane mu Bufaransa mu 1980. Iri zina niho ryari rigezweho cane mu Bufaransa. Izina rigira kabiri ni izina twita Khadija, canke abantu bamenyereye kuvuga ngo Adija. Iri zina Adija rikomotse mu rivuga ryitwa Hadaja. Hanyuma iri zina rikaba risobanura ikintu kivutse hatageze, wa muntu usanga avutse imisi itari bwagere. Kandi iri zina rikaba ryariswe n'umugore wa Muhammad, abenshi muramuzi, Imana imuha amahoro n'umugisha. Kandi izina rikaba ryamenyekanye mu mwaka w'1960. Izina rya gatatu ni izina ryitwa Joseline. Uyu Joseline ni izina rikomoka mu Budagi. Iri zina rikaba risobanurwa ngo igikomangomakazi kidakogwako, kuvuga igikomangoma coroshe, ikintu kiri douce. Iri zina rikaba ryakomotse mu Budagi. Izina rya kane dusanga kuri urutonde haraza izina bita Francine. Iri zina Francine rikomoka mu Kilatini, ariko ryamenyekanye cyane mu Bufaransa mu 1935. Iri zina risobanurwa ngo kwidegemvya, libre, la liberté. Iri zina niko barisobanura. Izina rya kane dusanga kuri urutonde ni izina Elam. Elam ni izina ry'abahungu. Iri zina rikomotse mu Giheburayo. Iri zina rikaba risobanuye Imana niwo muryango wanje, canke bakongera bagasobanura bavuga yuko ari ikintu cinyegeje. Iri zina rikaba ryatanguye kwitwa umwe mu bahungu ba Noa. Izina dusanga kuri urutonde rigira gatandatu ni izina bita Pavel. Iri zina Pavel rikomoka muri Slovakia. Iri zina risigura ikintu gito, petit, ikintu gito. Ryamenyekanye cyane muri 2005. Iri zina niho ryamenyekana cyane. Izina ry'indwi tugiye kuvugaho uyu munsi ni izina bita Bravael. Iri zina Bravael rikomoka muri Celtique. Iri zina rikaba risobanuye ngo ubushobozi canke kubahwa, abandi bakarisobanura ngo igikomangoma. Iri zina ryamenyekanye cyane mu 1992. Niho iri zina abantu benshi batanguye ko baryita abana babo, iri zina Bravael. Izina ry'umunani ariryo rya nyuma tugiye kurangirizaho uyu munsi ku bantu bagiye batwandikira, turagaruka ku izina bita Ariana. Iri zina Ariana ni izina ushobora kwita umwana wawe w'umukobwa. Iri zina si ry'abahungu, iri zina ni ry'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Bagiriki. Iri zina rikaba risobanura ikintu cejejwe canke ikintu cera, no kuvuga ikintu kitagira gasembo, ikintu kiri très pur, niko no bivuga, no kuvuga ngo ni ikintu cejejwe. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe wumva ni Roy Jif kuri G4G. Nawe nimba ushaka ko hari izina tuzoguha igisobanuro caryo,
twandikire muri commentaire hama tuze tuguhe igisobanuro. Aha ntituvuga caractère canke uko umuntu yitwara canke ivyo umuntu akunda n'ivyo yanka n'ukuntu yitwara, oya, ariko tuguha igisobanuro bwite c'izina ryawe, ku buryo umuntu akubajije ati wewe izina ryawe risobanura gute, ushobora kumwishura ati jewe izina ryanje risobanura uko. Hariho abo usanga babikora bagasanga batanga caractère ati n'umuntu ameze uko, n'umuntu usanga akunda gutwenga, n'umuntu usanga akunda abantu, n'umuntu usanga akunda gukora, ari courageux canke courageuse, ariko twebwe ngaha tuguha igisobanuro c'izina ryawe, ku buryo ushobora guhura n'umuntu akakubaza ati mbewe bisobanura iki, nturinde guca hirya no hino, ariko ukagira gute, ukavuga izina ryawe uko rimeze. Murakoze cyane.